Ati abarundi ntimuze gutungurwa mubonye General Godefroid Niyombare yururutse ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ndetse bamwe mu bihangange baje kumwunamira kuko yarasanzwe yunamirwa. Ati na Bunyoni nta wari uzi ko yava mu gihome Perezida Evariste Ndayishimiye yari yamushizemwo ngo kukivamwo ntago ari ubushake bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ahubwo ibihangange muri CNDD FDD na systeme yabo niko iriko irakora ngo ntagire abihenda ngo baze kujuragirika ku biriko birabera muri CNDD FDD. Muri kano kanya tubazaniye amakuru yihutirwa cane ariko aravugwa irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi ngo mu gusubiza hamwe umugambwe CNDD FDD bamwe mu bagirizwa ibyaha byo kugerageza gutembagaza ubutegetsi barashobora gutaha, abari mu buhungiro ndetse n'abapfunze bagafungurwa. Akarorero ni General Arengiyome Bunyoni baketsweho gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni bande baremereye Perezida Evariste Ndayishimiye bikarangira arekuye uwahoze ari umukeba wiwe akomeye cane mu birabana na politike General Arengiyome Bunyoni yagerejwe no kugerageza kumugandagura. Tubazaniye amakuru ahambaye cane ngo nubwo Niyombare Godefroid yagerageje guhirika ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza kuri ubu ngubu atari mu gihugu, ariko nanone ntimuze gutungurwa mubonye yururutse ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Akarorero gatoyi ni ukugene General Godefroid Niyombare amwe mu matungo yari yaraswe kuri ubu ngubu yasubijwe. Kuri ubu ngubu amafaranga ava muri ayo matungo akaba ari kujya mu mufuka wa General Godefroid Niyombare. Ukuri kwamye muri kano kanya tugiye kugaruka ku makuru yihuta cane ariko aravugwa. General Arengiyome Bunyoni ariko arasubizwa amatungo yiwe yose yari yambuwe, ngo nimba ari ikintu gikomeye cane kiri kuba mu Burundi muri CNDD FDD ni ibijanye n'impari zikomeye cane mu matora yimirije y'umwaka 2027. Muri kano kanya rero tugiye kugaruka ku makuru yihutirwa cane tugaruke ku vyaseruwe na Pacifique Nahazwe, bimwe vyatanguye gutuma bamwe mu bategetsi ba CNDD FDD ndetse n'abarundi muri rusangi bamenya mucezo wa ndani wo muri CNDD FDD ndetse no kumenya ibiriko biraja mbere. None abanyagihugu bagiye kuba abande mu gihe abategetsi boho biyamira muri mucezo wa ndani. Muri kano kanya rero tugiye kugaruka ku makuru ahambaye cane irekurwa rya General Arengiyome Bunyoni, itahuka rya General Godefroid Niyombare ndetse n'ifungurwa rya bamwe mu bagirizwa ibyaha byo gutembagaza ubutegetsi mu bihe bitandukanye. Muri kano kanya rero nibyo tugira ngo tugaruke ko. Ndasubiye kukuramutsa nimba utaravyonda kuri sabone canke se subscribe kuri nombonesha kure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV, wakoresha kano karyo ugafyondako kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri ino chaine yanyu ari nayo yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. Pacifique Nahazwe yaraye akuriye inkoni ku gishitsi abavuga ko yababajwe n'irekorwa rya General Arengiyome Bunyoni. Pacifique Nahazwe avuga ko atababajwe n'irekorwa rya General Arengiyome Bunyoni ngo kuko nta nyungu yari afise mu kwipfuza yuko General Arengiyome Bunyoni yapfungwa. Pacifique Nahazwe kandi avuga ko Bunyoni yapfungiwe ibyaha canke yapfungiwe bitamwerekeye ivyo yafungiwe, ahubwo yapfunzwe ku nyungu za Perezida Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu c'u Burundi. Pacifique Nahazwe avuga ko iryerekorwa ryari kumubabaza iyo Bunyoni aba yapfungiwe ibyaha abaranira agateka kazina muntu bamwagiza cane ivyo kuzimanganya abiyamirije ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Ivyo vyaha navyo abisangiye n'abandi bategetsi bo muri CNDD FDD. Pacifique Nahazwe umwe mu baharanira agateka kazina muntu akorera mu buhungiro avuga ko icatumye aguma asaba ko Bunyoni yotezurirwa akaja kwivuza ari kubera amagara yiwe yari mabi cane, ari amagara yaramukitse. Pacifique Nahazwe abona ko atari kwirengagiza gutabariza Bunyoni kandi ari umupfungwa w'umurundi ariko
ahonyangirwa agateka, Pacifique akibutsa ko ari naco catumye asemerera igihe iperereza rifatiye Bunyoni ku Mubone aho yari yinyegeje, kuko ngo hari amakuru y'uko yoba yagiraga ngo yicwe icyo gihe nyine. Pacifique Ninahazwe avuga ko yategerezwa kumutabariza ntiyicwe kuko mu gateka kazina muntu aharanira na Bunyoni nawe nyine arimwo nk'abandi Barundi bose ndetse n'uyundi mupfungwa ari we wese mu Burundi. Tubibutse ko Pacifique Ninahazwe yerekana neza ko ivyaha byose Bunyoni yaremetswe ko byinshi yarirementanye, kuko muri sentare ntibitayeho kwerekana ivyagirije simusiga, ahubwo abamucira urubanza babona ko koko bariko baca urubanza ruhuye n'ivyo Perezida Evariste Ndayishimiye yari ariko arasaba. Hari n'akarorero Pacifique Ninahazwe yararindiriye ko cane mu kwerekana ko sentare yaburanishije Bunyoni vyaboneka ko idakeneye kumenya ukuri mu mizi yako, ahubwo yashaka guca urubanza ruhuye n'ivyo yatumwe. Pacifique atanga akarorero ku mupfumu wo mu Ruyigi Bunyoni yagirizwa ko yariko arakoresha kugira ngo amwicire Perezida Evariste Ndayishimiye. Uyu mupfumu haravugwa muri dosiye y'urubanza kandi na Bunyoni aremanga ko yavugana nawe, sentare yamwagiriza ko yashatse kumuha amafaranga kugira ngo yice Ndayishimiye, ariko Bunyoni akisigura ko ahubwo we yariko agirirana imishikirano n'uyu mupfumu kugira ngo atohoze neza ivy'ukugene uyu mupfumu yishe Nkurunziza, kuko we nyine yavyigamba mu kuvuga ko yabitumwe na Ndayishimiye. Uyu mupfumu avugwa muri dosiye ntiyigeze arengutswa muri sentare kugira ngo nawe yiregure yongere atange umuco. Hari akabazo kadasanzwe Pacifique Ninahazwe yibaza ubwiwe ati ni gute uyu mupfumu Nyarucari wo mu Ruyigi yari gushikira ubuzima bw'umukuru w'igihugu nka Ndayishimiye ngo amwice? Kuba tumva ikirundi neza bisigura ko Ndayishimiye yarasanzwe afitaniye imigenderanire ya hafi n'uyu mupfumu, ni igica cemeza ko ivyuko ari Ndayishimiye yamutumye kumwicira Nkurunziza ari ukuri. Ico ni naco gituma uyu mupfumu yavuzwe muri dosiye, mbere iyo dosiye ikaburanishwa mu mwiherero kuko ivyavugiwemwo vyari biteye isoni, ariko sentare ntirengutse uyu mupfumu, ntiyamurengukije kuko yari kuhava asesera agatabi Ndayishimiye ku rupfu rwa Nkurunziza. Ibigaragara yuko ari amarementanya abandanya kubera mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Ico bikoze ngo bamwe ntibaze bihenda ngo ibihangange biriko biracanako umuriro, kuko ibihangange byo muri systeme ya CNDD-FDD bifise uko bikora. Nimutangare kubona General Godefroid Niyombare yuhurutse ku kibuga ca Bujumbura kuko byagendeye Bunyoni ku matungo na Niyombare. Hari ubutunzi bwiwe butakomwakomwe buri mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo muri CNDD-FDD akenshi uzosanga ari ibintu bisize ubwenge. Inyuma yaho General Godefroid Niyombare agerageje guhirika ubutegetsi bwa Nkurunziza bigapfuba, nawe yaranyazwe ivyiwe byose, ariko mu nyuma hari bimwe yashubijwe bikozwe n'ibihangange muri CNDD-FDD. Hari nka parikingi imwe y'imiduga iri mu gisagara ca Bujumbura yashubijwe, ubu iri mu minwe yiwe. Amakuru avuga ko Generale Arengiyome Bunyoni ari we yitelefoneye warazwi ko ari we abitse imfunguruzo zayo mazu kugira ngo aje kuyugurura hasukurwe. Uyo nyene kubika imfunguruzo yabanje gusha icoba, ariko Bunyoni aramuhumuriza ko ata muntu n'umwe ari mukoreho. Yahavuye anyegurura za mfunguruzo, kandi ubu hakora ukuri kwamye, amafaranga agashikira mu mufuko
wa Niyombare. Birashoboka ko Bunyoni ari we yafashe ingingo mu kumvisha ibihangange ko naho Niyombare yakoze ibidakorwa adakwiye gutabwa nk'akanuka kuko afise ico yamariye umuhari n'umugambwe CNDD-FDD. Aha twibukanye ko Bunyoni na Niyombare basanzwe bavanye kure cane iyo bahuriye muri Paripehutu FNL, mu nyuma bahava bafatana inzira yo guhamvya Hussein Rajab. Ico Bunyoni atandukaniye ko na Niyombare muri kino gihe nuko bose bagirizwa icaha gisa na kimwe co guhirika ubutegetsi, aho Niyombare yagerageje kubishira mu ngiro bigapfuba. Bunyoni nawe akaba yafatanywe umugambi ukiriko urategurwa. Bunyoni ariko asubizwa ibyo yanyazwe byose, naho Niyombare bike mu byo yanyazwe. Nico gituma nk'ejo atagitangaza coba kirimwo tuje tubona Niyombare yururutse ku kibuga c'indege ca Bujumbura, abarundi bakabwirwa ko ari akigoro ka nyenecubahiro Perezida Ndayishimiye kugira ngo hugururwe imipaka ihuza Burundi n'u Rwanda. Kumbe ni mchezo wa ndani w'ibihangange muri CNDD-FDD. Banyarucari muri CNDD-FDD na cane cane imbonerakure, murakwiye kubana neza n'abantu kuko ibibera nk'uyo mugambwe wanyu mubirabira amaso nk'abarangamiza izuba ririko rirarenga. Mukwiye no kuja murakoresha ubwenge mu gihe ivyo bihangange bibatumye ibikorwa byo kwisiga amaraso, kuko ingaruka mbi zose zigaruka kuri mwebwe. Ca gihangange kidibamiye mu ntebe kandi kikwihakana izuba riva. Mbonerakure ntihazogire uwukoreshwa canke ngo uwukubesha ko Niyombare ari umwansi w'ibihangange byo muri CNDD-FDD. Ivyo babibesha mwebwe kuko bazi ko ubwenge bwanyu bamaze kubukoropa. Bunyoni nguwo yabagarutsemwo kandi mutegerezwa kumwunamira nka kera. Imbonerakure mwari mwifuza ko Bunyoni abava kw'izosi, nimwihangane kuko na Ndayishimiye ntiyamurekuye kubw'ubushake bwiwe, nuko yaremerewe n'ibihangange ku buryo bukomeye cane. Amatora y'umwaka wa 2027 arateje icuka kidasanzwe mu bihangange vya CNDD-FDD. Ngo nimba ari ikintu kibangamiye Perezida Evariste Ndayishimiye kinamuteye ubwoba, nuwo umugambwe CNDD-FDD ngo woba ugiye kugena kugira ngo asubire kuba umukandida wayo mu kwitoza amatora y'umwaka wa 2027, mu gihe ibihangange bivuga yuko bitariko birarota Perezida Evariste Ndayishimiye, bivanye nuko kuva Ndayishimiye yawehura igihugu c'u Burundi ibintu vyaciye biyangara. Nibiki biri buze kuva muri iri hangana rikomeye cane mu bihangange vya CNDD-FDD? Kandi kanya arandi makuru turiko turabategurira. Niyombare yoba agiye gutaha, byose turaza kubigaruka ko mu makuru yandi turiko turabategurira. Mu kandi kanya nimba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe, fyonda ko maze kubana natwe.